Nisha kado have kabise begere gaha ubundi ni kantore rero ni Alvella muhimbare asanzwe ari umukinnyi w'amareresi wo muri kampani yiwe nyene yitwa Alvella nyene uko ndabibona akaba n'umuririmbyikazi uyu kado have nawe asanzwe ari umukinnyi so Alvella so muri BMT na Alvella na kado have so muri BMT ni wo muri warubizi movies hama Sabbas nawe ntabwo ari wo muri BMT nawe ni wo muri GN family aba bose rero ubwa mbere nibo ntwari za mbere bakinya amahoro menshi bafata umwanya wabo barasibya amakimaje yabo oh, in my town, a permanent place for you. That's why I didn't change it. Cause now you want Neshima Nari. Mama Nari Neshima. Neshima. kandi ireresi ivuga ko igira 10 ndetse n'izirenga ireresi ikaba yitwa Intore Ntindi. Rero kubw'ivyo twagomba kugurura icese iyerekanwa ry'ireresi duhakaze umuntu wese yaje muri ico kibanza tumuhakaze yicare aruhuke hanyuma aryoherwa natwe. Iyo reresi ifise intumbero zibiri nyamukuru singomba kuzisigura ariko realizateur wayo canke umuhinyanyuzi wayikurikiranye kuva arashobora nawe kuyisigura bihagije ariko twebwe twakugurura icese ngaha muri BMT kugira ngo mukurikirane mwongere mudutize amatwi mwongere mudutize amaso kuko biza gukurikira ngaha byose by'ingirakamaro gusa kandi twizera yuko biza kugenda neza kuruta uko twariko turavyibaza. Umwami Yesu aradusagire murakoze. Ubucamake rero nibaza yuko muhira hampanda aho si abareresi gusa kandi uko ni Burundian movies and talent harimo n'izindi mpano rero muri BMT icyo bituma mu mwanya twashaka ngo muce mukurikirana ubundi buhinga turafite n'abaririmbyikazi hano muri bino birori rero twashimye kuba kumwe n'uwo bita Inese Kagero ko bagiye murabyumva nawe mu kanya tuce tumuha ikaze ngaha kugira ngo abe arabitaramisha gato mu kurindira yuko
n'ubundi bintu bigenda neza murakoze. Cause now you want you know what I even fashion. I sing for you and I be like, yes, baby now you are gonna be gone. I am pain. Don't tell me oh. See I may not give the one to you, but I give you what I owe. akazi uko kuba kangana kose kaba ari gato cyangwa kanini kakwiye kubaho kuko hariho abantu kagaburira. Ikindi amafaranga yose agira agaciro iyo avuye mu kintu umuntu yakoze. Sawa, reka dufate ko mu kazi kawe gakenewe nanjye ndakomeye kuko hano haciye hanze undi muntu amereza amafaranga 50,000 akazi kawe ngaca ndakareka nawe ngaja kumukorera akazi ubwo ngo bari gutunganya kwera. Ariko amafaranga menshi ashobora gutuma akazi wowe ukora gatera imbere. Vyo gutwara iki basi ibihe bisahiwe akazi wowe ukora ukaza guca amafaranga yoheba abakozi iminsi ibiri bakagukorera neza akazi kawe. Uyu sinari kumugisha kuko nabona ariwe yari afise isuku mu bari bahari bose. Ibipapuro sinatisa. Nyashimana ni mama na Nyashimana. Nyashima. Ibiko mukozi nuko bakanye batora. Yenda kubaza ikintu kimwe. Nigere wabonye umukozi wa Gitega. Iyo umuntu yaje sukuriza komite. Basi nkajya wamuhereje akazi k'iwabo hamagacaza basinanje kangura reka ndagari ibintu byinshi nakure. Sibyo kubera ko uranze kira. Ibintu byo kuja gufunga je mu bigori. Nzaza kuzibona nizo bandaya zisa mu kuzisa. Kantore yatugejeje ku iterambere rikomeye. Yakweretse neza yuko kubumba inkono atari wo mwuga gusa woshobora kutubesha. Akigisha kutesa ibirago, inkoko ndetse n'ibiziriko byose. Nawe n'ukuri eba ahari hose yubatse. Gusa kimwe narababaye cyane n'ukuri narababaye ukuntu inakuru yaje kumubuza kubandanya adushyigikira. Oye basigira n'abakorereko kirakira ko mugira ibikoresho umwana w'iwanje ndamurondera muhira nkamubura kumbe mwamuzanye ngahaye uko bamuha igikoresho mwabasaziwe. Umwana wanje jewe yigeze abumba rero ubu rero muriko murabiza kubumba mwayigeze mubona imashini ukarita muriko muramukorera jewe nimumureke ntibuze umwami asaba azosaba kiranga icyo cyose akeneye azokiguhereza kizere ko mumugira igikoresho cy'iwawe. Ndababarire
ubu rero mutegerezwa kuntinya kandi nzobereka akantu kugira ngo mumbwire jewe nzobahurira mbega rero ndabona kugera nzobahurira Burundi n'abahinga nuko umengo iyo tumaze kuronka ubwenge bwo mu hanze y'igihugu tuce tugomba kubibagiza bwa bwenge buto twari dufise bwa buhinga buto twari dufise ngo bakurikira ivyo twize ariko na biriya birakenewe gushikirwa niko bito gituma rero muri Noreresi aha nta vyinshi mwari bwabone mwari maze kubona bikeyi nyuma bazobereka ubutwari bwa Kantore ingorane yagiye acamwo ukuntu yagarutse babatwa arabateza imbere Noreresi iyo niyo nyigisho ya mbere ni ukuvuga guteza imbere izi mpano ntonto ziri mu gihugu uhereye ku buryo ufise ukabazamura mpaka. Inyigisho ya kabiri muzobona muri Noreresi twari bwayishikire ni ikomeye cyane ni nayo twahagazemo. Noreresi burya si ntoyi ingana gutyo mwabonye, ni twahagaze ku kibazo cy'ingo n'imiryango. Hahandi ubona muri bukujya mu pasoni w'isuku ukuntu avuga yuko guharanira gucungera ubwiza yari afise umugabo yama murata, kuko urabizi umugabo turiko turatera imitoma umugore ukuntu ari mwiza, turibagira kubwira yuko hariho n'ubundi bwiza haruhande y'ubu bwiza buri ku mubiri. Ni ubwiza bwo gutunganya urugo neza, ni nabwo bwiza burengeye burya bwiza afise. Uyu mwigeme rero mubona w'isuku navuga w'ikigoryi ngo turya gute sinzi mwe mubatse. Kuvuga uyu mwigeme rero azoza kutwigisha gute mu miryango hari utuntu duto twitwa ko ari utuntu duto tukarusenya bose, kandi hari utuntu dusanzwe none sheri sisanzwe. Nuko sinovyinjiramo, mwebwe mu bimenyereye muzora Noreresi muzoca urubanza. Nuko tukiriko turakora Noreresi, Noreresi twayikoreye mu ntara ya Gitega aho bita Bugendana. Twagiye muri iyo ntara ya Gitega aho uko twaciye mu ntara zitari nke zegereye igisagara cya Bujumbura, dusanga imiryango y'abatwa barateye imbere batakiba muri bwa buryo bwa kera. Dusanga bamwe barahevye n'ivyo kubumba, dusanga barahevye ivyo kujisha, ariko tugiye turabaza buke ahantu bita Bugendana, tushikayo dusanga babayeho muri ubu buryo mwe mwabonye. No kuvuga rero ubutumwa so bwonyene burya imiryango y'abatwa irakeneye gushigikirwa. Abafise ijwi rigera kure babibutse nukuri leta y'u Burundi ikirabikora neza guteza imbere, ariko haracyakenewe ingufu nyinshi kugira imiryango y'abatwa izamuke. Twe twarakozwe ko tumaze gushikayo, twebwe BMT dufatanije na Warubizi, dufatanije na GN family na Alvella's families, nuko turaca inama tuti bano bantu tuzoja kubaramutsa. Namwe turabatumiye, tuzababwira igihe kizogera tugaca kubaramutsa. Turabatumiye muzodushigikire tujye kubaramutsa, basi ntitwoshobora gushika hose, ariko iyi miryango yaha muri aka gace turifuza gushikayo tukabaramutsa, tukanabashimira ko badufashije gukina, hama tukaryoherwa hamwe nabo. Abaravye Facebook barabonye ukuntu Alvella hashitse yidagaduye, bararyoherwa cyane, natwe turaryoherwa. Nuko ako karagaciye nagira ndababwire yuko nshima cyane abantu bose badushigikiye muri Noreresi. Biraza kungora kubavuga bose, muraza kumva abadushigikiye rero ni benshi cyane. Harimo abanyamakuru, harimo abakunzi b'ibikorwa, abakunzi ba filime en general, hamwe n'abakunzi b'ibikorwa bya BMT. Muraho abakunzi b'ibikorwa bya BMT, abakunzi banje sinokwisi bo kuri uwo mwanya rero nagira ndabereke bakeyi mu bakoze, nongere ndababwira abandi bakoze kino gikorwa ndanyarutse sihebye.
uwa mbere ndanamushimira cyane ni Haragiramungu Fisto uzuregera ngaha mvugo wegera ngaha Fisto bamwita Giti je ndi umuherezateri mugana we ni assistant realisateur no kuvuga filme nkeza kuyandika ndamuhereza karaba agakosora hanyuma tukabandanya tukereka iyindi equipe kuko ari izigiye mbandanije hariho ubundi umuhinga wanje umuhinyanyuzi X-Rayba yitwa Bamendayiti akaba ariwe aya majwi n'amasanamu mubona muri uwo mutwe wiwe bamwitabahe azi ubwenge bwinshi cyane ariko hariho n'ubundi Frank ni Gipro niko bamwita ushatse umwite rugoti shika ngaha ndagusabye mvuze uco wegera ngaha uyu nawe niwe ajejwe guteranya gana imaje kugira tumberane niwe yagiye yateranya aba bose twagenda tubana na majoro namaze twicaranye babitanga babwira akagasa sinzi kufyonda no kubisura akasunika terako akanako garura akasiga kemeye nakagashira iko aba bagabo bakabinkorera neza Imana iraheza hanyuma reka ndabereka abantu bakinye n'abarezi nabo mwihangane mubibona mwe ntacu uwa mbere ni Sabbas inkuru nziza umugabo w'ijija n'ijambo kandi atekereje akijijwe Imana iguhezagire Sabbas yari umugabo wa Keti mwabibonye uyu muri no filme yakinye neza cyane reka hakurikire Keti nyene ubwiwe Nisha kado have kagishe wegere ngaha ubundi ni Kantore rero ni Alvella muhimbare asanzwe ari umukinyi w'amareresi wo muri company yiwe nyene yitwa Alvella nyene niko ndayibona akaba n'umuririmbyikazi uyu kado have nawe asanzwe ari umukinyi Alvella so muri BMT na Alvella na kado have so muri BMT ni wo muri warubizi movie hama Sabbas nawe ntabwo ari wo muri BMT nawe ni wo muri GN family aba bose rero ubwa mbere nibo ntwari za mbere bakinya amahoro menshi bafata umwanya wabo barasivye amaturunaje yabo urumva ko bafise amakampuni yabo barasirema barasivye ibintu byabo byose hanyuma rero barashobora gukina reresi imara amasaha arenga 2 barayikina irahera Imana iraheza gije ariko hariho n'abandi nizera ko batari ngaha ni Ciza nta uri ngaha ni abasomanya wo kuza wo muri Rukundo TV hakabaho na Marguerite Manirakiza akina muri Inde benshi muramuzi mwabonye n'urya mukecuru umurozi kazi nawe ntibyashobotse ko ashika ngaha Donati sinzi ko ari ngaha Dodo nawe ntari ngaha niba yavuye hasi nagira ngo okay nuko mu bakinyi rero nabo ariko rero twaragize bakwe muri noreresi bidasanzwe abantu benshi bahagurukiye kudufasha turatangara mugabo reka mvuge abantu bakeyi muri abo bagiye badufasha uwa mbere ni Ani Esperance yaduhaye indaro igihe twari Gitega Ani Esperance ndikuramutsa abantu nuwo Ani Esperance asanzwe arongoye warubizi company yaduhaye indaro imisi twamaze Bugendana twaza kurara Gitega kuri centre iwe akatugaburira tukanezera abandi bantu badufashije bo iyo ndahageze ndaca bugufi n'umuryango twakiriyemo iyi nzu
Kado na Mbo Keti n'umugabo we batashemo nyakubahwa famiye ya Dr. Marius muhagoke banyakubyara. Sinzi ko mwabona aba bantu rero mwicare mu byubahiro byabo. Aba bantu rero aba bavyeyi nk'abantu mwe ni ibintu bitangaje. Sinzi bagira ijambo Marius yavuze aho muteka ngo stock munzi wanje hetse. Sinzi ko mu bico ngomze kuvuga. Baratugaburiye imisi yose twakoreye mu nzu yabo, baratwakira neza ntibarambiwe. Twarageze n'igihe tukina gushika saa 5 y'ijoro. Umuntu akavuga ati hageze ko mutaha muratubwira. Imana ibaheza kure barasura. Nuko ni byinshi cyane, ni byinshi rwose. Ndashimira rero abandi bantu batatu canke baza kuba bane imigwi ine. Hariho uwitwa Patrice Ntafatiro yatuvugirije ijya Maduri asanzwe aba muri Amerika. Patrice Ntafatiro asanzwe akora ikiganiro mu Burundi. Ikirundi c'abarundi. Hakaba na Epidor yatugirije ijyananga sinzi ntiyaje nawe. Hakaba rero na n'uwitwa Jolis ngira ngaha. Jolis yavugije ijya Mwironge nawe nyene ntiyaje. Pajo na Absent ariho badufashije kuvuza utuziki twagiye turaza nawe ntibari ngaha. Hanyuma hariho rero abandi bantu umwe wewe niwe nawe gushimira cyane ngahera nako nibona ari guhera ko yagiye adufasha umuhanuzi wacu umukunzi wacu akora ibikorwa byacu yitwa Janete nako yitungiye nawe nyene ntawe uri ngaha. Nasanzwe abangaha muri iki gihugu yagiye adushikira aduhanura umwanya munini vraiment ifilme kuvitanguye gushika none munsi abanza telefona none mbona ariko bigenda neza. Turashimira nawe naho atari ngaha. Hariho n'uwundi yadushikiye yitwa Sambidu w'Imana nawe nyene baza ko atari ngaha kuko ntaba muri iki gihugu. Asanzwe akina amareresi, ireresi yiwe ica ku izina ryiwe nyene, ireresi ziwe zica ku izina ryiwe kandi asanzwe aririmba gospel. Turafise rero n'abandi. Hariho famiye niyo nkuru bo bari ngaho bahoze badushigikiye badutiza amazi twakiniramo bakatugaburira igihe turi ngaha bari ngaha. Ntihabuze umuntu wo muri iyo famiye ari ngaha nta n'umwe. Famiye niyo nkuru nta n'umwe. Hanyuma hakaba Dr. Divine sinzi ko ari ngaha nawe yahoze kuva kera adushigikira adutiza amazi kudufungurira iyo turi kuri tere baduha amazi tunyotewe. Hariho famiye yo kwa papa dora bari ngaha gaye ado mazaranye na wenye bari bahaguruka abari ngaha. Wow iyi ni famiye yanje imunda cyane bahora badushikira. Murakoze Imana ibahezagire. Ego hariho iyi famiye duheruka yoho kwindireresi ni famiye ya Shimirimana Jesus Marie Joseph. Barasohotse bari ngaho benyene bari ngaho barasohotse nawe murakoze cyane muhezagirwe. Uburandirine vraiment Imana ihezagirira yaduhoze ko ibeshi dushobora gushimira sinza kubirondogorako ariko kameme sishobora kwibagira meri ya Bujumbura yaduhaye kino kibanza dukoreramo. Imana yavuze ikindi nababwira nuko meri ya Bujumbura je yampaye ubufasha kuva ntangura filme yanje ya mbere muri 2012 basinyiye uruhusha ntarinzi ko noronka bwo gukinira hano hose. Filme yanje ya mbere nayikiriye kuri bato bamuruhusha meri ya Bujumbura y'ubako. Ariko sishobora kwibagira ijambo igihe nsaba mubona nomere Doraville ijambo yavuze yaravuze amajambo menshi mugabo hari iri jambo ku ruhande yari yaravuze yongeye yaributsa aravuga ati mwaba jene mbega ivyo bintu byanye mukora
nimutatwifashisha tukiri kuri ino ntebe igihe hazozira umuntu atabikunda nibaza ko muzoborohe. Nuko turamushimira cyane Mère de la Ville ijambo rizima rimora ku mutima washaka igihe natangura kutumva ntiyari yabwiye jewe, yari yabwiye abandi bantu bariko baraganira, none yongeye kurivuga igihe ndamusa mubonana hano. Reka twongere dushimire Burundian baje kudushigikira bari ngaha banyakubahwa mu byubahiro byanyu muhaguruke kwanza ndazi abaserukiye Burundian baje murababona. Aba bantu rero bashyigikiye filime y'Uburundi nk'abantu mwibanga ntangere nta byinshi bavuga ko babanze bicara. Hariho Mandela Peace Center aho ngaha, hariho RTNB imbere vraiment iri ngaha na kijeja riga kijeja yatanguye kira niko ndakora filime yitwa Pidana Diana, nta nubwo twari tuziranye none no munsi aracari nyuma yanje. Imana neza kijeja wohaguruka buriya hariyo batazi yuko kijeja akora iki gakoze kenshi cyane. Akaba n'umuyobozi cyangwa ubuserukire bw'amategeko ikinyamakuru arayica ntasagira n'ihembe ikinyamakuru Nterancimere. Nuko dufite abantu benshi radiyo televiziyo Rema rero murabyumva, umuntu wacu ari ngaha turi kumwe asanzwe ayikoreramo, nibaza n'abandi bakozi bayo bari ngaha. Ni benshi navuga he. Inyishu media bari ngaha, hariho Fresh TV nukuri Imana ibahezagire, bahora badushikira kuva kera cyane. Ndabereke rero abagiye baturonderera bijya bibanza twagiye tugira. Ndabavuga gusa uwitwa wacu wasema ari ngaha, bareke bavuge kode sihari, niwe yashoboye kudushikana muri ijya miryango y'abatwa Bugendana, aragenda arabanza arahavizita aragaruka arahatwereka. Rero n'Imana ariyo mwagumye mubona ngaha ndamuvuze gusa. Ni ukuvuga ibijyanye na location nabo babiri bari babijejwe kandi Imana ibahezagire. Tugira amahoro. Okay. Narifise abantu benshi nagira mvuga. Ariko numvise je narondogoye. Birasaba imbabazi kuri mwebwe mwese. Kubera kurondogora n'ubundi ngira kuyamara siyo yamatse. Abanyuma ngo bashibire siwe banyuma, ariko abashibira bari nyuma yabo ngo bashibira abakunzi b'ibikorwa byanje. Aho muri bose mubahwe, aho mubigejeje ndahazirikana. Ndashimiye kandi iyo mvuze abakunzi b'ibikorwa byanje nibaza ko atawuri ngaha ashobora kwisiga inyuma, kubera yuko ubudakunda ibikorwa byanje ntiyari kuba yaje ngaha. Rero Imana ibahezagire. Nibaza ninagira icyo nza kuba nibagiye ndongera ndakivuge amasina wanje yirenze uburenze. Murakoze. Bari benshi cyane kandi ni byiza. Urabona ko amazi yazindutse ageze kure, mbere uko babivuga mu Kirundi. Navuze ko umunsi n'abantu urashobora kuvuga ukavuga ugasanga wibagiye. Ntabwo ari ukwibagira. Navuze ko nza ndagaruka bintwari iki. Mwebwe sinzi ko murabona iyo muteruye ikintu, twebwe rero twara dutegura amabido, ukabona umuntu araje aragufashije ateruye ibido rimwe wumva uruhutse. Abantu badufashije ni benshi kandi vraiment turashima cyane. Hariho company Fungus bariko baradufasha ku bintu bidasanzwe mu buryo n'ubundi. Muzobibona mu minsi iza ukuntu Fungus turiko turakorana ku buryo badufasha. Imana ibahezagire. Nibaza ko hariho uwaje baserukira ego muhagurukanya ko
waje serukira Fungus nguyo na mustar wa nimubone gutya abakinyi bose bari ngaha ntugire ikibazo. Hanyuma hariho n'uwundi muntu adushikira cyane kuva kera n'iyo turi muri tournage tugira ngo babwire bace ngaha bafungure Amede. Biva ngaha hawo hari oya muhaguruka naho mazana yegi bibi haguruka babone. Mwumve rero iyo hariho yasekicha gift ubu akora bakora ama Rolex kujya gatatu 03 ntawe tahazi eko mu Cibitoki kujya gatatu 030 aba anye vraiment bamaze badushikira baravuga ati niba mumvise munyotewe muce hano mufungura Imana guheza kireke. Hari ikindi nagenda beretse burya hari igihe ukora ibintu iyo ugira umuhanuzi iyo ugira umuntu azara kubaza ati ivyo bintu bimeze gute nitwagiye tubereka abo dusanzwe dukorana muri BM tubabarire nitwagiye tubereka bose bagenda badufasha mugabo nari nibagiye umuntu yahoze adukocinga twahoze tunako ntiyadukocinga twahoze tuganira ivyiki gikorwa bimimize haguruka. Ireresi twayikoze mimimi nawe ariko arakora ireresi yiwe yitwa ibiro by'umuvyeyi ariko yarava kuri tournage kazabora tubajije mwebwe tournage yagenze gute kagasene wavuga ko kagoye wagakotse mimimi Imana guheza gira mugabani rero ni urino ugaruke hano bazagongera ngaruki twaye